amahera akoreshwa mu gihugu yemezwa ahanini mu nama nshingamateka na nkenguzamateka na leta. Mu gihe rero kuva iyo yemerezwa muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka akamanuka karinda ashika mu ikomine abageze kure, nukuvuga hariya yemerezwa kuye kumwe bakura ku igihanga ati kwanje naya bumva hatoshika ngahe mu ikomine. Mwavuze cyane ikibazo cerekeye ukoresha ubuhinga bugezweho, digitalization. Icyo kintu rero burya kirakenewe gose. Hari ahantu nigeze kubaza, ukeneye passport y'umucankuzo ntiwiriguraza Bujumbura, kuko mucankuzo barakuzi umwidondoro wawe wose barawuzi. Muri komine Cendajuru cyanye muri zone kanaka umwidondoro wawe wose uranditse mu mashini, mbere nini Bujumbura aho bakorera passport biriyo. Wowe uraza rero muri komine cyanye muri zone jewe nifuza passport, barandika bati nakakeneye passport, bo baca babwira Bujumbura bati turafise abantu abanaba bifuza ama passport nimwe yadukorere. Bujumbura bagakora ama passport bagaca barungika mu Cankuzo, ukazomba baraguhamagaye ngo uraze gutora ya passport yawe yarabonetse. Iyo rero niyo decentralisation y'ukuri. Kenshi bakora bazati dukeneye uyu n'uyu ari foro muri ibi, babanza kuraba amakriteri amwe ukazomba ati murabanza murabe ko apanze neza cyangwa atari gipinga cyangwa iki, ugasanga hari abantu bafise operation bakumirwa kandi bari capable yo kugira icyo baterereye muri commune yabo, hamugasanga iyi insuffisance igumiriho mu gihe hariho abantu bari capable. Kuri défi financier reka mbere kuco nyakwa honorable Laurence yaraje kuvuga mu kanya, yavuze ati abarundi turafise ingorane yo gukunda amafaranga. Iyo ni ingorane ihari kandi gitangaje, ugasanga ameme tadukunda no gusenga. Ivyo bintu bibiri ntibibangikana. Marunzi ko abashikiranganje mu kurahira bavuga ngo imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere n'amashinga amateka n'impuzamateka, jewe na akakivuga ndaraye ko nazotirigana mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Mugabo n'umunsi woja mu bushikiranganje bamwe ndabazi wosanga atabwirizwa shingiro cyangwa ayo masezerano y'u Burundi, mbere n'ujya mugambi vision 2040 na 2060 afise imbere yiyo. Iyi saturiko woja kurota abashikiranganje 15 twereka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arayahira mugabo ataze biri, umubajije ngo bavuga ngo iby'ubwoko ngo bahutu n'abatutsi, kandi ari gatabo kikwije ugasanga ibwizo shingiro ntajya afise. Nitwa Yeremia Ngenagumana. Iki kibazo turiko turarinjura ko umunsi bavuze yuko cyatanguwe kera mu myaka ya 90. Ubwa mbere rero ikibazo nagira mbere nje mperako nuko kuva mu 90 gushika baraci imyaka 30 turiko turakorera muri ivyo bintu bya decentralisation. Ikibazo rero dukunda kugira nuko aho kubanza tukaraba tuti mbega ibi bintu tumaze mu myaka 30 iciza kirimwo niki, ivyatugoye nibihe, twohinyanyura gute? Kenshi byose turabiheba tugatangura bushasha. Aho niho hambere mbona ari kibazo. Ikintu tumaze mu myaka 30 ntidushobora kugiye uko nyene nk'uko umenga byose byarimo byari bibi, nk'uko umenga nta ciza na kimwe cyarimo.
byoba byiza tubanje tukaraba tuti ibintu tumaze mu minsi iciza twabonyemo ni ikihe, ingorane zabaye n'izihe, none twoyinyanyura gute, twobigenza gute. Ico nicyo cya mbere nashaka kuvuga. Iki kibazo rero cha decentralisation, burya intumbero nyamukuru ni ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Kwegereza ubutegetsi rero isaba yuko, bivuga yuko dushaka gutora inyishu z'ibibazo byabo mu vuba kandi ku buryo bworoshe, umunyagihugu atiriwe aratama. Ibibazo by'abanyagihugu biri mu mice nibaza nk'ibiri. Hariho ibibazo byerekeye uburongozi, ibibazo usanga abanyagihugu inyishu baza kuzirondera mu ikomine. Shaka kuvuga ukeneye karangamuntu, ukeneye kubaka urugo, ukeneye kujya gufutisha uwapfuye, ukeneye kwandikisha umwana yavutse. Ibibazo mwene ibyo usanga dukura mu ikomine. Ubwo ni urwego rwa mbere komine ishobora guca itorera inyishu ibyari bigoye abanyagihugu bitagoranye. Hariho n'ibibazo by'urundi rwego byerekeye iterambere. Ibyo nabyo ni ibibazo mbere kenshi usanga birengeye ikomine. Ku bibazo rero bya mbere navuze, mwavuze yuko decentralisation ari kugira ngo twegereze ubutegetsi abanyagihugu. Mbega nk'umunyagihugu w'Imabayi aje kurondera ikintu mu ikomine ngaho i Bujumbura, twamwegereje ubutegetsi cyangwa twabusize kure? Kugira ngo tumwegereze byoca bisaba yuko hariho ibintu bimwe bimwe yahora arondera mu ikomine ubazorondera muri zone, kuko zone iramwegereye. Aho rero ni bimwe navuga, byosaba yuko umunyagihugu akeneye karangamuntu atarinda kuva Imabayi ngo aze Bujumbura, akeneye kwandikisha umwana yavutse byoroha, gufutisha uwitabye Imana byoroha. Ibibazo byinshi umunyagihugu yarakeneye mu ikomine bigaca bimanuka akabitora mu izone. Mwavuze cyane ikibazo cyerekeye gukoresha ubuhinga bugezweho. Icyo kintu rero burya kirakenewe rwose. Hari ahantu nigeze kubaza, nk'ubu ukeneye pasiporo y'umucankuzo ntiwiriguraze Bujumbura, kuko mu Cankuzo barakuzi umwidondoro wawe wose barawuzi. Muri komine Cendajuru cyane muri zone kanaka, umwidondoro wawe wose uranditse mu mashini. Mbere nini Bujumbura aho bakorera pasiporo biriyo. Wowe uraza rero mu komine cyane muri zone, tujewe nifuza pasiporo, barandika bati nakakeneye pasiporo. Bo baca babwira Bujumbura bati turafise abantu naba bifuza ama passport nimuyadukorere. Bujumbura bagakora ama passport bagaca barungika mu Cankuzo, ukazomba baraguhamagaye ngo uraza gutora ya passport yawe yarabonetse. Iyo rero niyo decentralisation y'ukuri. Karangamuntu nimba kadatangirwa mu zone, mu ikomine niba bibazi bati abantu dufise bageze kuronka karangamuntu naba bari babafise mu mashini. Wowe uje mu zone uti nifuza karangamuntu, aho muri zone baca babwira mu ikomine bati dukorere karangamuntu z'abantu naba bagaca bazikora mu ikomine, bagaca bagutuma ko bati uraza gutora ya karangamuntu gawe yarabonetse. Murumva rero decentralisation hariho ibyisaba kugira ngo ikore neza. Ahandi ho bica bisaba yuko chef de zone ari wazoterura izo karangamuntu zose basabye
akaza kuzikoresha mu ikomine akongera akazizana, urumva ko ari igikorwa kirasha. Ivyo vyokora washaka no mu bindi bisata. Mbega kwa muganga umwana bahejeje kuvuka, kubera iki komine itoki bimenyeraho nyine? Kwa muganga bakaba bafise ubuhinga, baca babwira komine bati hari umwana kanaka yavutse ni mwene naka, n'ibimuranga byose bigaca biberaho nyine kwa muganga, hanyuma komine igasigara isohora urupapuro rw'amavuka. Murumva rero yuko iyo turiko turavuga decentralisation harakenewe yuko tubijyaniranya n'ivyo byo gukoresha ubuhinga bugezweho kugira ngo ivyo bikorwa byorohe. Hari byerekeye rero icyo noti kwita ni decentralisation administrative. Ijambo rya mbere riri muri rya teme rivuga ati mise en œuvre effective de ce cadre. Ikibazo rero ngira kwishira mu ngiro de manière effective nko mu commune. Est-ce que le cadre légal irazwi mu commune yo cadre nko kwitubwiye ngaha yobizwi? Ubwo ntaro benshi atayo bafise atani yo bazi n'abayifise batayisoma. Rero kuvuga ngo mise en œuvre effective yayo no kubanza kuyironka ubwa mbere ho hama no kuyisoma abantu bakamenya ibirimwo, kuko ubu mbisamakenga ko amakomine menshi ashobora kuba atayifise kandi batayisoma nabo bayifise. Cyo cyambere cya kabiri ni comme levier de réussite de la décentralisation. Mwatubwira ijanye na decentralisation ivyari byo n'uyu mugenzajeje kubisigura, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Nuko kwegereza ubutegetsi, kubegereza uburyo bw'ibikoresho, uburyo bw'amahera, uburyo bw'abantu, nemwe mwabivuze mwabigarutse ko n'ububasha cyo wise competence mu Gifaransa. Kandi mwavuze ko uwo mugambi watanguye kera ariko utarashika. Hari ico wise rero muri expose transfer y'ibintu byinshi, transfer y'ibintu bitari bike vers la commune, no kuvuga du pouvoir central à la commune. Muri ivyo rero ari mu butegetsi, le pouvoir central gaseda ubutegetsi reyeri mabumwe irunka buseda à la commune, puisqu'on parle de la commune. Ariko murazi ko barundi dukunda ubutegetsi kubuseda ndwe nk'ikintu cyoroshye nka kujya iyo umuvyeyi avyaye umwana aramuha gatongo mugabo aguma mfata nk'umwana kujya nyene. Ni kibazo rero kitoroshe kwiyumvira yuko anserte mu mahazogera igihe ubwo butegetsi bakaburekura bizogora. Hariho le transfert des moyens, amafaranga ibikoresho. Abarundi murazi ko dukunda amahera. Amahera akoreshwa mu gihugu yemezwa ahanini mu nama nshingamateka na nkenguzamateka na leta. Mu gihe rero kuva iyo yemerezwa muri leta n'amashingamateka na nkenguzamateka akamanuka karinda ashika mu ikomine abageze kure, nuvuga hariya yemerezwa kuye kumwe bakura ku igihanga ati kwanje naya bumva hatoshika ngahe mu ikomine, azoshikayo ryari angana gute, ntiyaduga igitega azoshikayo gute. Tureke zabutanyerera hariya za cankuzo hariya. Abantu turakunda amahera, turakunda ibintu, kubaka amazu, kugura, kubaho neza, kujya neza, gutembera byinshi. Rero iyo decentralisation iragoye ubu kuko ya matransfer wavuga ntarabaho. Bajya matransfer ntarabaho. Nugushima amategeko amaze gushigwaho na cyane ajanye nino processus de décentralisation des communes. Ariko rero turazineze ko amategeko ashigwaho n'abantu hanyuma kandi agashigwa mu ngiro n'abantu. Aho bavuga ko nk'uko abandi babivuze dufise amategeko menshi mu kino gihugu yagiye aratogwa mu rwego basanga ishigwa mu ngiro ryayo niryo riba problematique.
aho no umuntu ahera ikibazo cya mbere akavuga ati none ibyo bintu bizoba gushika ryari, aho amategeko atorwa wama wumva avuga ngo arihuta mugabo hageze ko ashobora mu ngiro ugasanga ni ikibazo. Rero ako karakabazo ka mbere. Ikindi ngiye ku byo mwavuze ku bijanye n'amadefi muri ya presentation wanyu, reka kamera kuri partie juridique mwavuze le chevauchement ou insuffisante clarification des compétences, hakabaho difficulté d'application des textes. Musanzwe la constitution nshasha d'office iravuga neza ko amategeko yose atowe ko ateza kutashirwa mu Kirundi kugira ngo byorohe la vulgarisation yayo no kuyashira mu ngiro. Mugabo byo tubona ko hari amategeko menshi atowa mugabo ntashirwe mu Kirundi. Murabiro code electoral muza akamaro imaze ntirashirwa mu Kirundi, hama ni loi communale sinibuka neza ko bamaze ko bashize mu Kirundi, mugabo byari kuba byiza igiye mu Kirundi, hanyuma amategeko akaba vulgarisé à outrance kugira ngo iyi défi juridique ive mu nzira. Ikindi ni kimwavuze cha défi humain, muvuga muti insuffisance du personnel qualifié et besoin de formation. Naco novuga ni iki, nuko mu gihe cyose tuzatugifise en partie au pouvoir qui se comporte comme en partie état, iyi insuffisance iyi défi humain izokwamiriho. Muti kubera iki? Burya hari abantu benshi bashoboye mu kino gihugu mugabo usanga bashyirwa ku ruhande kubera ko nkumbure batagaragara ahantu mu mashini. Kenshi bakora baza ati dukeneye uyu n'uyu ari foro muri ibi, babanza kuraba amakriteri amwe ukazamba ati murabanza murabe ko apanze neza cyangwa atari gipinga cyangwa iki, ugasanga hari abantu bafise operation bakumirwa kandi bari capable yo kugira icyo baterereye muri commune yabo, hamugasanga iyi insuffisance igumiriho mu gihe hariho abantu bari capable. Kuri défi financier reka mbere kuco nyakwa honorable Laurence yaraje kuvuga mu kanya, yavuze ati abarundi twafise ingorane yo gukunda amafaranga. Iyo ni ingorane ihari kandi gitangaje, ugasanga ameme tadukunda no gusenga. Ivyo bintu bibiri ntibibangikana. Ntushaka gukunda gusenga hama ameme tukakunda n'amafaranga. L'argent et la foi ne cohabitent jamais. Si l'argent entre par la porte, la foi s'enfuit à travers la fenêtre. Nous kurabara duhitemo ubye dusenge dukwize canke duhitemo amafaranga. Rero iyi contrainte financière nubwo izokwamaho nkuko Leonce yayivuze, nitutashira imbere gukunda igihugu cyacu na bonne gestion y'ubutunzi tuba dufise. Ku munsi wa mbere twari mu nama rakanu kadutsengiye cyane mu iyo nama, uwahoze ari umushikiranganje w'indero niwe yavuze muri salle acavuga mu Gifaransa ngo seruse qui n'a pas fréquenté ngo moi la première année de l'école primaire ngo pere vere droit haraba no mamanika acavuga ngo Imana ishimwe kabari gaha bose ngo bizi twatwengera imate wowe bivuze mu Gifaransa none utagiye mu wa mbere umva yari kumenya gute by'ipfutse yavuze mu Gifaransa ngo utice no mwaka wa mbere ngo manika ukuboko none yo kumanika gute kandi atumvise ibyavuzwe ndetse inkuru rero cyatse kwifatanya n'ibi. Muri rusangi uyu mugambi wari mwiza kandi ni mwiza wa decentralisation, kubera ugiye kuraba muri rusangi urabona ko tuko turaja muri etat federale aho intara zigenga zisa n'izikuki. Busanzwe leta federale y'intara yimenya byose, tukabona ko hamwe n'ibyamara gufata umurongo neza bizoca bigenda neza cyane. Ariko rero jewe cyo nashaka kumbure gufasha umuhinga, nashaka kumufasha ko yokwara ishisa
expose yiwe umugambi wari mwiza mugabo harimwo intambamyi zimwe zimwe. Icambere nuko hategeka kuba verification stricte des documents légaux. Uravye ingene bazitweretse ngaha mbega by'ukuri abamusitanteri mu mazone zijya dokima z'amategeko barazifise. Aha nabivuze kubera ko mu Burundi turafise umugenzo wo gusoma icupa ariko gusoma ivyanditse bikagorana. Gusoma ivyanditse bikagorana. Namara kandi akarero gatoyi dufate nk'umushikiranganje. Maruzi ko abashikiranganje mu kurahira bavuga ngo imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'amashinga amategeko n'impuzamateka, jewe na akakivuga ndaraye ko nazotirigana mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Mugabo n'umunsi woja mu bushikiranganje bamwe ndabazi wosanga atabwirizwa shingiro canke ayo masezerano y'ubumwe bw'u Burundi mbere n'ujya mugambi vision 2040 na 2060 afise imbere yiyo. Iyi saa turiko woja kurota abashikiranganje 15 twereka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arayahira mugabo ataze biri umubajije ngo bavuga ngo iby'ubwoko ngo bahutu n'abatutsi kandi ari gatabo kikwije ugasanga ibwizo shingiro ntaje afise. Iyo vision ngo vision 2040 ugasanga ntaje afise. Nije gituma rero cyambere nifuza ko nabo bashika mu makomine hateza kuba verification stricte des documents légaux. Twarabonye premier ministre yarabagirisha amanama abasaba ko babisoma ariko turakwiye kumenya ko babifise. Hama ikindi cya kabiri nifuza ko gushiramo uyu mugambi waraturenganije waratse igihugu amameri. Kubona igihugu bidafise amameri ari intara burya turahomba benshi ntavyo bazi. Hari amanama ku isi ahuza abameri de la ville twebwe badatumirwa kubera batabona uwo batumira uwariwe. Rero twifuza ko muri itegeko rya decoupage hategeka kubamo amameri. Rero twifuza ko banka zibiri cyangwa zitatu mu gihugu tukaronka amameri. Iyo ni intambamyi. Iyi ni intambamyi hari intara n'amakomine hari ahantu babifatanije nabi. Hari ahantu babarenganije. Notari nk'akarorero ufashe nka komine Bukinanyana ugaje ufata ko Buganda ijya gufatana na Bukinanyana haje barabarenganije. Na Buganda yateze gufatana na Cibitoke Bukinanyana igafatana na Mugwi ariko kubera kwikunda hari amakomine amwe barenganije barayakwega. Kubona umuntu ashobora kuva mu Nyamitanga agiye Bukinanyana ahantu kugenda rero turi mu 120 uca wumva ko habaye kwikunda. Cyo kimwe n'intara nka Muyinga barayirenganije kuyijana muri Naruyigi na Camutse. Hajya Muyinga barayirenganije uravye imico n'imigenzo by'intara Muyinga kuyijana mu Ruyigi na Camutse barayirenganije. Mugabo kandi hari n'abandi bantu barenganije raba nka Muyinga nyene yeriko kwibakira intara yayo nziza. Ruyigi bariko kwibakira intara yayo nziza ugajeje na Mucanguzo ataco bakoze. Uno munsi gasura kubwira abantu ngo nimutanga amafaranga twubake ngo umugwa mukuru w'intara. Kandi Deji Muyinga yateze gufatana n'izindi ntara atari Ruyigi gaje fatana na Cankuzo na Rutana umugwa mukuru bamwe muri Ruyigi bari bagiye kubaka intara ya Karorero. Urumva rero nivyo byarabaye gufatana mvuze akaroro gato mugana ni makomine mwamusanga mu gufatanya harabaye mu kwikunda bigace bituma n'isaha abene komine bataratora gukunda iyo komine kubera bavuga bati mwaya turenganije turabingene mwabifatanije. Nta mikindi rero harakwiye ministère des plans et de bonne gouvernance. Banyibashigira kuri ministère des plans ariko harakwiye na bonne gouvernance kugira ngo abe ekite mu ntara n'amakomine ibintu bibe uniforme byubaswe kumwe. Kuko mubuno bakarorero kina manavuze ko ministère ikeneye cyane nko urabona akamara amazi kubona nka hotel Source Dinini byanga kisanugwa. Uno munsi wasanga amanama yose y'igihugu ikaje kunyegeza muri Donatus arikaje kunyegeza muri Royal Palace dufise hotel ikomeye nka Source Dinini. Mugabo paneko yayina ejo bundi umupartikira umunyagihugu asanzwe ngo yishoreye amavoka yarayubatse hotel igeze 13. None umunyagihugu agira asumye amahera leta kubera ata ministère du plan d'office bica bigora kugira gute guformaliza amaplan y'igihugu. Hariho umugambi wo kubaka ibirimba warabonye ko dufise ibirimba byinshi mugabo je na propose mvuga ati iyo bari ministère du plan
kumbure gutanga proposal ati nyene icubahiro nimwubaka ibirimba byinshi ahubwo reka twubaka amahoteli yitwa Source Dini dans toutes les provinces dushiramo amasuite présidentielle kugira ngo umukuru w'igihugu cyangwa undi mutegetsi agiye mu intara acarara muri amasuite présidentielle kandi iyo hoteli ibandanya yinjitse par exemple muga kubaka ibirimba byinshi igihugu cyose usanga biri ngaho bitagenera kandi hateza kubaka tuvuga amahoteli mu makwe yose bagashira amasuite présidentielle habaye déplacement y'umutegetsi agaca bangaho hariyo ministeri ya bonne gouvernance mbeko mwashize kure ejo muri bakuye mustanire muri Ntahango bamageze ko yari muri yaridi ni miliyoni hafi amajana 5 mu mezi 8 cyangwa ibratara mari myaka 5 mugabe muzenchije gate cyangwa mani bako bamurenganije iyo bari ministeri ya bonne gouvernance imaze kumwenterepera ikamubaza ibyo by'amafaranga kandi ajya turagu